Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagirwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yaho tumaze iminsi itari meke tubereka injyane ziri mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, aho umugambwe wamaze kwigaburamo imirwi ibiri, hakaba abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga ko bari muri leta mvyeyi, mu gihe ku rundi ruhande hari abashigikiye abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Ibintu ntibyoroshe kuri Reveriyano Ndikuriyo kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamufatiye ingingo zikomeye, nyuma yaho Reveriyano Ndikuriyo amaze igihe kitari gito azenguruka igihugu cose ameze nk'aho ari mu myamamazo, kandi akabikora mu buryo butangaje cyane, aho wamengo niwe mukuru w'igihugu c'u Burundi, kuko aho yageraga hose akirwaga nk'aho ari we mukuru w'igihugu c'u Burundi. Aribyo byose nyine bikaba byarateye amakenga abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye, bakamuhanura ko yafatira ingingo zikomeye Reveriyano Ndikuriyo, kuko atabikoze ashobora kwisanga Reveriyano Ndikuriyo amaze kumupapura igihugu, kuko Reveriyano Ndikuriyo yerekanaga nk'aho ari we ashoboye kandi ari we ashobora gutunganya umugambwe n'igihugu, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yamaga mu ngendo zo hanze y'igihugu. Ibyo byose nyine bikaba ari ibintu byaje byerekana ko mu Burundi harimwo ikibazo gikomeye cyane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho umwanya n'umwanya ibintu bishobora kuba bibi cyane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyiteguriye kureka ingendo yatangiye, mu gihe Reveriyano Ndikuriyo nawe nabo bafatikanije bahiga gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bamwagiriza ibyaha byinshi harimo nyine gusambura umugambwe akoranye n'abanzi b'igihugu. Ibyo byose bikaba ari ibintu biriko biraba mu gihe mu gihugu huzuyemo ubwoba ndetse n'akajagari gatandukanye, kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora impinduka zikomeye, kandi akazikora atarabye inyungu z'abanyagihugu, ahubwo akazikora arabye ku nyungu ziwe bwite, kuko abenshi barabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo atunganirize abanyagihugu, ahubwo ari guhitamo gukomeza ubutegetsi bwiwe, kuko biboneka neza ko impinduka yatanguye gukora kuva yashika ku butegetsi kugeza aka kanya atari impinduka zikiza igihugu, ahubwo biboneka ko ari impinduka zibandanya gukomeza ubutegetsi bwiwe. Hari byinshi nyine twabateguriye tuza kubabwira birabana na Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yaba yamaze kumufatira ingingo zikomeye kandi ziteye ubwoba, zishobora gusiga zisambuye umugambwe ku butegetsi n'igihugu muri rusange. Byose nyine twabateguriye turaza kubashiriza mu idonido ry'aya makuru turiko turabashikiriza. Turaza no kubabwira ku biriko biravugwa mu nzego z'umutekano, aho ibintu bitoroshe na gatoya, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kwikeka ko mu nzego z'umutekano haba harimwo abariko barakorana na Red Tabara kugira ngo bahemukire igihugu n'umugambwe. Byose nyine bikaba biri mu byo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aravuga muri no minsi, ariko akaba yemeye ko Red Tabara yataha mu gihugu, mu gihe Red Tabara yo ivuga ko idataha mu gihugu, mu gihe ibyo yasabye cyangwa se ibyatumye ifata ibigwanisho bitaratorerwa inyishu. Ibyo byose nyine Red Tabara ikaba yabivuze iri gusubiza Perezida Evariste Ndayishimiye ku byo yaramaze kuvuga, avuga ko nyine biteguriye kwakira Red Tabara, mu gihe mu minsi yaheze bahoraga bavuga ko Red Tabara ari umurwi w'iterabwoba, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yashizwe yemera ko Red Tabara ari abagwanyi, kandi birumvikana neza ko abagwanyi baba bafise icyo barwanira. Byose nyine nabyo twabateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'amakuru. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Ndayishimiye yarayemeye ko abagwanyi ba Red Tabara bashobora gutaha mu gihugu, mu gihe hari hashize igihe kitari gito leta Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe ku butegetsi bafata Red Tabara ko ari akarwi kagizwe n'abagizi ba nabi, ariko bashize bemera ko ari abarwanyi kandi bafise ico bariko bararwanira. Ibyo Perezida Ndayishimiye yabyemeye ejo haheze ku igenekerezo rya 26 ukwezi kw'icumi 2023, aho yakira intumwa z'ikigo c'abanyamuraya kiraba iby'amahoro.
zari zirongowe n'umupfasoni Johnson Haidi. Izo ntumwa zari zije ngo baganire ikibazo ca Kongo na cane ibijanye no gutahana abagwanyi ba Red Tabara. Perezida Ndayishimiye yaremeye ko botaha, agira ko asaba ico kigo ko coheza kikamufasha umugambi wo kubasubiza mu buzima busanzwe. Perezida Ndayishimiye avuga ariko ko abakurikiranwa n'ubutungane bazoshika bapfungwa. Kubwiwe ingingo za politike zizofatwa kuri bo ubutungane buhejeje igikorwa cabwo. Inyishu ya Red Tabara. Red Tabara ntiyatevye kwishura Perezida Ndayishimiye. Red Tabara ivuga ko itazohagarika intambara mu gihe leta ya Ndayishimiye itazoba iremera ko bicarana bakaganira ingene mu Burundi hotunganywa amatora y'ukuri. Red Tabara ivuga ko ibyatumye ifata ibigwanisho bitarahera, kandi ikavuga ko mu gihe bitarahera ititeguriye kudeka ibigwanisho, ahubwo iriko irategura ibitero bikomeye cyane kugira ngo byumvishe Perezida Evariste Ndayishimiye. Nimuze tubabohe. Akamo ka Perezida Ndayishimiye karagoye gutahura. Nk'uwahoze ari umuroberi burya bari kumubwira ngo taha tugupfunge, akaca anyaragasa i Bujumbura. Impari yafashe ibigwanisho ni myinshi mu Burundi, yose yahejeje intambara ibiciye mu kuganira, maze abatwara igihugu bakavugana n'abatwara iyo mihari ingene izo njyane zohera. Imvugo iyo ngo tubabohe nta ntumbero ifise yo guheza injyane ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko biraboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu byose aba ariko arakora biboneka neza ko ataba yabyitwararitse, kuko nyine biboneka ko imvugo akoresha ari imvugo mbi cyane kandi ziteye ubwoba. Ingorane ikomeye ya Perezida Ndayishimiye ni uko yemera byinshi agakora bike. Amajambo meza cyane arayamara, ariko ishirwa mu ngiro ryayo rikagorana. Muri 2021 Perezida Ndayishimiye yararungikiye intumwa abasirikare bapfungiwe Igitega bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza muri Rusama 2015. Iyi ntumwa yari umusenyeri wa Eklezia Katolike, yarinjiye mu ibohero aricarana nabo arabamenyesha ibyo Ndayishimiye yavuganye nawe, yabasaba ko bandika amakete bagasaba kurekurwa. Amakete yaranditswe harabaho n'icizere ko bari kurekurwa mu mpera za 2021. Amaso yaheze mu nzira. Muri ico gihe biragoye rwose kwizera ibyo Ndayishimiye yavuze mu gihe atigera ashira mu ngiro ibyo yasezeranye, akaba atani n'ikimenyetso na gitoya cerekana ko iyo ntumbero yo kunywanisha abarundi ayifise. Intambwe ntoya cane. Naho atacizere kinini kiboneka muri aya majambo ya Perezida Ndayishimiye, hariho intambwe ntoya ibonekamwo abagwanyi ba Red Tabara bahora bitwa ko ari abakora iterabwoba terroriste. Leta imaze kubita ko ari abagwanyi iba ari intambwe ikomeye cyane, kandi bavyerekana ko Red Tabara yamaze kugira ingufu zikomeye cyane. Ariyo mpamvu leta ibiriko irabayitwararikaho, kuko ibona ko umwanya n'umwanya bashobora guhindura ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umurwanyi aba afise ico arwanira, ntaba agenzwa n'ubukozi bw'ikibi. Iyo bimeze gutyo, icizere co kuvugana hakaboneka umuti kiba gishoboka. Kuba Perezida Ndayishimiye yemeye ko habaho ibishirahamwe mpuzamakungu ryokora kuri ico kibazo, nayo nyine ni intambwe, kuko bisigura ko leta yemeye ko iribaja hagati naho atabiganiro biriho. Leta nyine yemeye ko iryo shirahamwe ryajya hagati ya Red Tabara ndetse na leta y'u Burundi kugira ngo bumvikane, amaze Red Tabara irambike ibigwanisho hasi igaruke mu gihugu c'amavukiro. Ariko nyine biracyagoye cyane, kuko Red Tabara igaragaza ko ibyo iriko irarwanira n'ubundi bigihari, kandi ikavuga ko yamaze kuronka imbaraga nyinshi zikomeye cyane izo mbaraga zikaba ziri guturuka muri bamwe bagize inzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arashaka koreka igihugu, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo bacafuze ubutegetsi bwiwe, amaze abanyagihugu bazahaguruke bagiye mu mabarabara bamagane Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo nyine bikaba biri mu ntumbero y'abashaka kumutemagaza ku butegetsi, biganjemo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Nyuma yaho wari barongoye umushiranganje wahoze ari umushiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni akuriye mu mabanga akanapfungwa. Urugendo rw'amahoro rwama ari rurerure. Intambwe zito zirabyara izindi zikurikira, ariko birasaba ugushaka gukomeye kugira intambwe nyamukuru iboneke. Abarundi bose bipfuza amahoro, abana b'u Burundi bose bipfuza kuba mu gihugu cabo atanjyane cyangwa se atawitwa umwana w'u Burundi undi bitwe abansi b'igihugu. Kuvugana ntibiteye isoni. Umutegetsi yemeye kuganira ntaba atashikaje igihagararo ciwe, ahubwo aba akidugije ku rugero rwo hejuru, kuko abakoze ikintu gikomeye cyane cyo guhuza abanyagihugu.
Perezida Ndayishimiye ntiyashobora urugendo rukomeye rwo gufatanya abarundi bose, azoba agiye ku rugero ruhambaye rwo kuba umukuru w'igihugu yanditse amateka. Si benshi urwo rugendo barugerako. Nimba afise iyo ntumbero niyerekane ugushaka kuko atange umurongo utomoye. Ariko nimba ari imvugo yo kuryohera amatwi yabo yibaza ko bamuha imfashanyo, bizoba bibabaje cane. Reka twizere ko tutazumva imvugo ivuguruza iyi ntumbero nk'uko dukunze kumva ibihushane byinshi cane aho Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ibintu uyu munsi, ejo akagaruka yivuguruza mu bikorwa bitandukanye agenda akora, kuko biramaze kwibonekeza iminsi myinshi aho asezeranya abanyagihugu ibintu runaka ariko ntabikore. Twari twababwiye ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Rev Ndikuriyo basharirikanye ku buryo bikomeye cane, kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye afatira ingingo ruhasha umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wari umaze igihe kitari gito yigenza nk'aho ari umukuru w'igihugu, aho yazengurukaga imihingo yose y'igihugu akagenda agirisha amanama, wamengo nyine ni umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru. Ibyo byose nyine bikaba ari ibintu byashavuje Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yamenye ko amanama Rev Ndikuriyo ariko aragirisha atari amanama yo kubaka igihugu, ahubwo ari amanama yo kwangisha abanyagihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo byose nyine amaze kubitahura, niho yafata ingingo ihambaye akavuga ko byanze bikunze Rev Ndikuriyo agomba kumuhagarikira amanama yari amaze igihe kitari gito akora amazone atandukanye y'igihugu, aho yamusabye ko ayo manama yajya akorwa mu gihe cy'akaruhuko canke se igihe kindi kitari icy'imirimo. Akaba ariyo mpamvu nyine abarundi bahise batahura ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari amaze iminsi yiga ibyo Rev Ndikuriyo yari amaze igihe kitari gito akora, aho benshi babonaga ko ashobora kuzamupapura igihugu ku buryo bworoshe kandi akabikora mu ruyere rukomeye cane. Rev Ndikuriyo yoba yabujijwe ya manama y'urutavanako kuwa gatatu uheze ku igenekerezo rya 25 ukwezi kw'icumi 2023, umunyamabanga mukuru wa CNDD Rev Ndikuriyo yarakoranije indongozi za CNDD mu ntara ya Bujumbura. Mu byo yatangaje harimwo ingingo idasanzwe igira iti: muri iyi ntumbero yo kugwiza umwimbo, ubuserukizi bukuru bw'umugambwe busabye indongozi z'umugambwe mu ntara, mu makomine no mu mazoni ko zitosubira gutunganya ibikorwa by'umugambwe bihuriramwo abantu benshi mu minsi n'amasaha y'imirimo. Ibyo bikorwa bizohora bitunganywa mu mpera y'izindwi n'iyindi minsi y'akaruhuko. Ibikorwa birekuriwe gutunganywa hagati mu ndwi akaba ari ibikorwa bitumiwehomwo indongozi gusa, naho nyine bihisunzwe rutonde rw'ubutumire rwanditse. Ibibujijwe ni Ndikuriyo yahora abikora. Igitangaje mu ngingo Rev Ndikuriyo yatangaje nuko ibyabujijwe ari wenyine yahora abikora. Kuri no mbonesha kure twari tumaze kwerekana kenshi ingene CNDD ihonyanga amategeko agenga imigambwe mu gutunganya amakoraniro mu minsi n'amasaha y'akazi kandi bibujijwe. Mu ngendo z'urutavanako amazemwo igihe mu mazone yose y'igihugu, Ndikuriyo ntiyahengeshanya guhagarika imirimo yose mu makomine. Aho ageze amashuri yaca ahagarara, amasoko akugara, hamwe inama zakorwa ijoro bigatera amakenga. Ni kenshi twaniyamirije ingene ajana abajejwe intwaro mu bikorwa bya CNDD akabikora mu myanya y'akazi bahemberwa n'igihugu. Ndayishimiye yoba yikanguye akabona umukino wa Ndikuriyo. Ndikuriyo yoba wenyine yifatiye ibihano canke ni Ndayishimiye yamufatiye ingingo aca anamutuma kuja kwivuguruza. Ico bikoze muri ino minsi biraboneka ko Perezida Ndayishimiye ashobora kuba atanguye kubona ko ingendo za Ndikuriyo zifise ico zinyegeje. Muri imyandagaro igisirikare carabujije kwambara imyambaro ya gisirikare n'iy'igipolisi, mu gihe Ndikuriyo yari asigaye aduga muri izo nama yambaye imyambaro isa n'iy'igisoda, akongera akayikwiragiza mu mbonerakure. Iyo ngingo yafashwe inyuma yaho twerekaniye kuri no mbonesha kure ingene hari abakoresheje iyo ngendo mu gufata ubutegetsi mu bihugu bitandukanye ku isi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yahise nyine abona ko ibintu bishoboka kuba byarageze ku rundi rwego, aho yabonye ko byanze bikunze atagize icyo akora Rev Ndikuriyo ashobora kuzamutwara igihugu.
amanama y'urutavanako ya Ndikuriyo nayo yatuma mu gihugu cose Ndikuriyo aboneka nk'uri hejuru y'inzego zose ku buryo ahagarika imirimo yose y'igihugu mu karere aba yagiyemwo. Mu mwanya muto Ndikuriyo yari yashoboye gutanga ishusho y'umutegetsi yegereye abanyagihugu kurusha Perezida Ndayishimiye yibera mu ngendo z'urutavanako hanze y'igihugu. Nta wundi mukuru wa CNDD yari bwigere yiyerekana nk'uri hafi y'abanyagihugu kurusha umukuru w'igihugu. Iyi ngingo yafashwe mu gihe haheruka kugenwa giturumbuka abanyamabanga ntunganyabisata bashasha muri CNDD-FDD. Ababikurikiranira hafi bavuga ko abagenwe begereye cane Perezida Ndayishimiye. Birashoboka ko mu burongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu Reverien Ndikuriyo asigaye afise abamuhinduza ingingo. Mu Kirundi bati inkuba zibiri ntizisangira igicu, reka tubahe umwanya turabe ibizakurikiraho, kuko ibigaragara neza nuko hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo hagomba kuvamwo umwe, kuko biraboneka neza ko uburyo ki basharirikanye bishobora gusiga bikoze ikintu gikomeye cane nk'uko byagiye bigenda mu myaka yaheze, aho indongozi zo ku rwego rwo hejuru zagiye zisharirikana ku rugero rwo hejuru, bigatuma nyine igihugu n'umugambwe bigira ikibazo gikomeye cyane. Ariyo mpamvu nyine abarundi biteze kubona ibintu bikomeye cyane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, kubera ukuntu bahanganye kandi bikaboneka ko ataruhande na rumwe rwitegerezwa guhebera urundi, kuko Reverien Ndikuriyo arafise ingufu nyinshi cyane kandi arafise n'umugambi mu minwe. Ariyo mpamvu ababikurikiranira hafi babona ko ibintu bizagorana cyane mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ahindure igihugu kandi ahindure n'umugambwe, aho ashaka gushiramwo abantu biwe akigizayo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, akaba ari nabo bari gushaka kumutembagaza ku butegetsi. Ni byinshi nyine bitandukanye biba biriko biravugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, kandi biteye ubwoba, bishobora gushikana igihugu ahantu habi. Ningaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya bama mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.